birashika nk'abantu baba bagendana ubumuga nkatwe muga je kuri jewe sino kwibaza ko ari ubumuga kuko ndakomeye kuko n'ikintu kingana na 50 kilo ndashaka kuzitarika. Bakunzi bacu bakunzi ba Kwizera 90 TV ndabaramukije cyane ni kwa kundi nyene ni Diane Lucky umunyamahirwe niyo muri kumwe mugiye kuganira kumarana umwanya mu kiganiro ciza cyane kiryoshe cyane cyo kumenya ubudasa buri hagati y'abantu bashobora kuba babiri canke barenga. Umutumire wacu araza kubitubwira neza uko yiyumva mu kibano ciwe canke wenye n'ubwiwe ku giti ciwe uko yisanta mu gihe ariko aravugana n'abandi canke mu gihe ariko arabona ko afise icyo atandukaniye ko n'abandi. Ndabahaye ikaze rero mu kiganiro cyacu mudukurikirane neza icyo mutibagirana kugira subscribe kugira ngo bikunde ibiganiro byacu ntimuzohore mubicikwa. Bagenzi rero ndabatumirira cyane mudukurikirane neza bibaye ngombwa mugire like na comment kuko ibyiyumviro byanyu ni ngirakamaro mu bikorwa byacu. Ndabakunda cyane nizera ko muza gukunda video yacu. Umutumire wacu rero tumaze kuba twamushikira murabona neza uko bimeze nawabwiye ko tugiye kuraba ubudasa buri hagati y'abantu kandi twese tuvuga ngo twaremwe n'Imana. Mudukurikirane rero twumve ese umuntu mu gihe amaze kubona neza ko afise icyo adahuriye ko n'abandi yiyumva gute, abaho gute mu kibano ciwe, aba yifashe gute, biba bimeze gute. Umutumire wacu ndakuramukije cyane. Yabaramukije cyane namwe. Murashobora kutubwira akazina kanyu? Ya murakoze cyane. Kuba tari basanzwe banzi cyane ko babanzi ku izina ryanje papa na mama bo barampaye banyita Nineretse Jean ariko beshi kubanzi banyitwa Kilo le Comédien. Twamaze kutwumva cyane yitwa Kilo le Comédien. Rero uyu isaha tukaba turi kumwe na Kilo agiye kutuganiriza. Rero Kilo ndashaka utubwire uko wiyumva. Je ndiko ndakuraba mbona ufise ivyo tudahuriye ko ubudasa buri hagati yanje nawe none uriyumva gute? Icyambere na mbere coco ndi umuntu nk'abandi kandi neye kumwe nk'abandi meze ico kimwe nk'abandi nibaze ko atabintu birebire abandi bo bandusha je byo ari kuri jewe ntafise. Tego cyane nta bintu birebire abandi bantu bo bafise wewe udafise ariko je ndiko ndakuraba ndabona amaguru yiwawe se ni fier ufise ko amaze kutubwira kuri umukomediye canke wisanzuko canke byagufasha uri kurakura canke niko wavutse. Byiza cyane kandi biranezereje cyane gose kuba meze uku Imana yarabikoze navuse kunyene. Uwo uri kurakura byagenze gute? Nta kuntu wiyumva ntiwatonganije abavyeyi canke ngo wumve wansi Imana? No Imana sinari kuyanka kuko byarabaye byarashitse nisanze bimeze kunyene navyakiriye uko vyari bikwiye kuba. Ego wamaze kuba wavyakiriye uko none umaze kubona umeze uko wewe wiyumva gute uri kumwe n'abandi wiyumva gute aho ubaye? Aho mbaye mu kibano icambere na mbere ndiyumva ko nisanzuye kuko meze kumwe n'abandi meze nk'abandi. Iyo tukiri abana urasanga dukina inkino ugasanga canke ntitwisanzuye bivanywe n'ukuntu umuntu ameze. Wowe none uri kurakura byarakoroheye kubana kumwe n'abandi bana? Ndiko ndakura namba ntivyigeze binyorohera kuko bambona nk'igitangaro baravuga uwo muntu n'umuntu ki bambonye abantu benshi bagatangara nuko byagiye bikurikirana kuva nkiri muto gushika nkure ngere ngaha ahangeze gushika n'uno munsi. None abandi bana bariko baragutwenga bariko baragucukiza wiyakira gute? Byarakorohera nimba uyu munsi bagutwenze ejo warasubira ukaja gukina n'abandi bana byaca bikurikirana gute? Byo nsubire naragerageza nkiyumvamwe amahoro nkiyumva ko abantu atari Imana nkiyumva ko atari bo bandemye nkabihorera kimwe gusa sindabatatira naragira gute narabihorera kuko Imana yo mwijuru niyo yari bizi uko nashoye kundema. None se Kilo nk'iyi saha none nk'umwanya tuvugana wowe ufise imyaka ingahe? Ndafise imyaka 19 y'amavuka.
umva none umaze kubona igihagararo cy'abafite imyaka 19 nk'iyawe abo mwavukiye rimwe ariko bashobora kuba bameze ukundi kuntu we wiyakira gute? Yo uko niyakira icambere na mbere manza ngaha agaciro mugenzanje hama nawe akampa agaciro nukuvuga ico mbona nemba arabansumba namba arabona bandi hasi yabo cambere manza nkicisha bugufi ya nuko. Ni cyiza cyane guca bugufi nabyo biba ari byiza kuko birafasha umuntu kubana neza n'abandi. Ego tukiri abana canke mukiri abana bo mwakina ntibyari byoroshe baragutwenga ubwo ni hawe urahashika n'igihe ukumva ko utosubira no gusohoka ngo uve mu nzu? Yo kuko jewe nyene nakuze ndi umuntu mbona nyene ndi areze ndi umuntu stress ntaravuga ati ivyo nubwo bariko barabivuga ntaco bintwaye areleka tubandanye dukina ntabwo ni guma ahantu hanje nyene nigunze. Umva uravuga ni uracanga mu Kirundi uracanga n'urundi rurimi birashoboka uri kwishuri? Oya none nimba utari kw'ishure wararihejeje canke izo ndimi uri ucanga? Je numvise akantu igiswahili igifaransa icongereza ubikura hehe kira? afeti kw'ishure narahaciyeko. Neza cyane. None wahebeshejwe niki? Ubu birashika nyene umuntu agakikwa n'amagara bikamugora hagahera imyaka kiswe n'amagara nuko vyagiye bikurikirana. Niyihe yindi mpanuro wotekerera abandi badukurikirana? Wamaze kuvuga ko bafise ubumuga butandukanye, none abadukurikirana bariko barakurikirana Kwizera 90 TV bo wobabwira iki canke abasanzwe bibaza ko umuntu afise ubumuga butandukanye adakwiye kubana n'abandi ariko je wisaha turi kumwe turiko turaganira abandi bo baba bafise ukundi babibaza wobahanura iki? Icambere na mbere merci nongikwe kandi ndagushimiye. Ku manuro notanga novuga ati kila muntu umwe wese ku giti ciwiwe amanze yumve yuko afise ukwisanzura no kuvuga abagendana ubumuga n'abandi batagendana ubumuga tumanze twiyumvanemo kwanza ko turi umuntu umwe hama tumaze kumva ko turi umuntu umwe agenda sonera mugenzi we. Ya birashika nk'abantu baba bagendana ubumuga nkatwe mugaje kuri jewe sino kwibaza ko ari ubumuga kuko ndakomeye kuko n'ikintu kingana na 50 kilo ndashaka zitarika nibazo yuko ubundi nawe iyo bagendana ubumuga ko atoshobora gutarika n'akabido ka 5 litre. Yo ico nogenda mpanura twumvane ko turi bamwe twumve ko turi umuntu akomoka ku muntu umwe nibaze yuko twese tukukundana tugafashanya tukagenderanira muri kila kintu cyose umuntu umwe wese adafise akagishobozwa n'ugifise. Murakoze cyane twokwitanaho tukamenya ko umwe wese yaremwe n'Imana kandi yamuremye mu buryo Imana yashatse. Ndagushimiye cyane. None Sekiro nakahe kajambo ubwira Kwizera 90 TV wumva woyibwira iki? Merci asante sana. Ico nobwira imbonesha kure yacu y'abandi y'abarundi twese n'abanyamahanga icambere ntangwe gushima n'ubu butumire bwanyu nitavye n'ubutumire bwanyu nabitabiye nongera nshimira abarongoye ino mbonesha kure ku kigoro badahengeshanya kutugirira kugira tugume dutanga ibiganiro abantu benshi batari batuzi nabo twari tuzi bashe kuguma bagira gute batumenya tubonana mu bikorwa byacu nuko. Murakoze cyane ndabashimiye cyane bakunzi bacu mwariko muradukurikirana kuri Kwizera 90 TV umurongo ni wawe undi nyene ntiturahindura twariko turakurikirana ikiganiro kiryoshe cyane
twariko turateramishwa n'uwitwa Kiro atubwira ko yiyumva neza cyane nta ngorane bimuteye kuba afise ivyo adahuriyeko n'abandi abo mu rungano rwiwe bashobora kuba bamusumba bashobora kuba bafise n'inguvu wanashaka zirenze ariko hariho akantu yavuze ati je na 50 kilo ndaziterura ibiro 50 araterura kandi twabonye umenga umuntu afise ico tudahuriyeko ni benshi batonazishobora rero bagenzi bacu bakunzi bacu nukuri mwumve ko umuntu naho yoba agendana ubumuga naho yoba afise ukundi kuntu ameze n'umuntu nkatwe n'umuntu Imana yiyuviriye ko iramubumbuko kugira ngo kumbure atubere icitegererezo ntatubere igitsitaza ariko atubere isomo mu buzima bwa misi yose ndabakunda cyane rero ndabashimiye ko mwadukurikiranye neza impanuro zacu zibe gwanyu bibe ubuzima ntabwo tubatera inkuru nkuko bisanzwe kugira ngo muryoherwe mutwenge ariko tuba turiko turashaka guhindura ubuzima imibereho tubayemwo ivyiyumviro bamwe bafita bigatuma ikibano cononekara ariko dushaka kubihindura tuzane mentalite ihuye mu kibano cacu tugira ikibano ciza ndabakunda cyane rero wibuke kugira subscribe kugira ngo ibiganiro byacu biryoshe ntibizohore bigusimba bye bye